nibuka ko societe Isi Y'Akanovera benshi bakibona baravuze ngo bijya sivyo ngo aduga mu misozi ngo akifotoza amafoto, ariko bukebuke barabibonye ko societe Isi Y'Akanovera ni societe nini. Mu Bushinwa nasanze uburyo borora n'uburyo badandaza ivyo borora biri très différent no ngahi wacu. Mu Bushinwa nta muntu ashobora kudandaza ifi ifuye. Mu Bushinwa badandaza ifi zikibona, uyiguze uyitwara ikibona. Ico kintu nahigiye gishasha. Hama mu Bushinwa ku bintu vyerekeye uburimyi bageze kure, kuko usanga mu Bushinwa ariko harima nk'umuntu mugwiza atunga, ugasanga ariko arima hegitare nka 50 ari wonyene ari ku imashini, umugore we ariko afashe iyindi mashini. Ibwo rero n'ubuhinga bushasha nabonye aha twe tudafisi. Ikintu nahigiye gishasha nuko après midi nta muntu n'umwe aja kugiwiwe, bose bajya mu maresitora kuko bafise umwanya wo gukora gusa. Umushinwa afise umwanya wo gukora gusa, nta mwanya w'amajambo. Akubwiye ati kigigwa aya wewe ugacumubwiye ati aya, acakubwiye ati shaka ugende wowe umpaya. Urumva n'abantu bigishije business, nimba ari umurimyi n'umwana we akuramo yigisha uburimyi. Basha gusanga mu Bushinwa umwana ajera iduka y'imiliyoni 10 z'amahera yo muri Chine, ari umwana w'imyaka 15 akabiyobora akabikwiza. Mu Bushinwa usha gusanga umwana ari karabaho no munsi ariko akoresha amera ya sekuru wiwe atarakoresha na ya se wiwe. Urumva bakora ibintu baziganiriza n'imiryango. Nkuko imbere yo kugenda nabibasiguriye, wari urugendo shure ni societe Isi Y'Akanovera, aho twari tugiye kubonana n'umuntu yakunze ibikorwa vyanje, aho yanyandikiye arambwira ati genda umuntu munaka ndakeneye uzokubitira ino tukongera ubumenyi. Nibaza ko projet shashigiye kuja habona. Ikintu kimwe nobwira les jeunes, abandi bantu turi kumwe, nuko botahura ko igihugu gifise abajene bakora kandi bafise umwete, kandi iyo umuntu akoze agakora amaboko mu mpuzu, iyo bitera bija ategezwa kuronka. Nibuka ko societe Isi Y'Akanovera benshi bakibona baravuze ngo bijya sivyo ngo aduga mu misozi ngo akifotoza amafoto, ariko bukebuke barabibonye ko societe Isi Y'Akanovera ni societe nini isanzwe ikorera mu ntara zine. Ubu rero mu vyigwa tuvuye kwiga harimo icigwa cyo kurima amaregime. Tuvuze amaregime turavuga ibitunguru, turavuga amapoivre, turavuga itomate. Ivyo navyo ni projet shasha igiye gutanguzwa na societe Isi Y'Akanovera ifashijemwo n'abagenzi. Twagize partenariat kugira ngo badufashe kutwigisha kurima ayo maregime cyane muci, ariko twitegurira kugira irrigation moderne, aho tuzohora turima muci tukavomera. Ivyo navyo ni nabwo buhinga nari ngiye kwiga. Sivyo gusa sinahereje ngaho. Murazi neza ko societe Isi Y'Akanovera isanzwe ifise ibintu byinshi irima, aho ndadondagura nk'umuceri, ibiharage, ibiraya, variete zitandukanye. Ndavuga amatournesol. Ni projet nayo nyene igiye gutangura mu kumunani. Mu Bushinwa bageze kure mu gisata c'uburimyi, na cyane mu gisata c'ubworozi. Mu Bushinwa nasanze uburyo borora n'uburyo badandaza ivyo borora biri très différent no ngahi wacu. Mu Bushinwa nta muntu ashobora kudandaza ifi ifuye. Mu Bushinwa badandaza ifi zikibona, uyiguze uyitwara ikibona. Ico kintu nahigiye gishasha. Imana niyadufasha tukagura tuzoshobora gushiramwo ku buryo Isi Y'Akanovera ni yorora amafi, tuza dufise ahantu twororera amafi, hama tugire no mwisoko ahantu tuyashira tuyadandariza muga tukayazana kibona. Biri mu bintu bituma abantu bafungura ibintu bimeze neza atakangonongono babizigamwo. Hama mu Bushinwa ku bintu vyerekeye uburimyi bageze kure, kuko usanga mu Bushinwa ariko harima nk'umuntu mugwiza atunga, ugasanga ariko arima hegitare nka 50 ari wonyene ari ku imashini, umugore we ariko afashe iyindi mashini. Ibwo rero n'ubuhinga bushasha nabonye aha twe tudafisi, kuko ngaha uza gusanga kugira sarakaje yonyene bintwara abakozi 300. Muga mu Bushinwa suko bakoresha imashini za kijambere. Uza gusanga gupoma umuti
byarantangaje. Twe gupoma umuti ngaha 5 hectares tuko zipoma umuti usanga ariko hakora abakozi bashika kuri 15 canke 20. Muga mu Bushinwa ni mashini bashiramo 15 litres bakayiduza hejuru igapoma ikavomera neza ku buryo nko muri 15 minutes bihejeje ikabinyoye nk'itiro 5 z'amazutu. Urumva cyangwa ugasanga ikoreshwa na bateri. Ivyo ni ibintu rero bitandukanye no ngahi wacu. Mu Bushinwa nahigiye utuntu twishi aho utuntu twishi tw'utuntu dutandukanye. Mpejeje kwiga naratembera mu muji hagati nkaraba ivyo tudafise ngaha. Rero hari utuntu twishi umuntu ashobora gusamarirako twe nariko ndasamarirako. Rero umva byari ibintu biryoshe cyane gose mu Bushinwa haratandukanye nino kandi mu Bushinwa ikintu nahigiye gishasha nuko après-midi nta muntu numwe aja kugiwiwe bose bajya mu maresitora kuko bafise umwanya wo gukora gusa. Umushinwa afise umwanya wo gukora gusa nta mwanya w'amajambo. Akubwiye ati kigigwa aya wewe gacumubwiye ati aya acubwiye ati shaka ugende wowe umpaya. Urumva n'abantu bigishije business nimba ari umurimyi n'umwana we akuramo igisha uburimyi basha gusanga mu Bushinwa umwana ajera iduka y'imiliyoni 10 z'amahera yo muri Chine ari umwana w'imyaka 15 akabiyobora akabikwiza. Mu Bushinwa usha gusanga umwana ari karabaho no munsi ariko akoresha amera ya sekuru wiwe atarakoresha na ya se wiwe. Urumva bakora ibintu baziganiriza n'imiryango. Rero ico ni gishasha nize. Hamikini novuga ko nize nuko ari abantu udashobora gutandukanya bari mu isoko. Mushaka gutandukanya ngo ujya no mu boss canke ngo ujya no mutunzi canke no mukene. Kuko mu Bushinwa urashobora kubona umuntu ariko adandaza inazi n'umugore wiwe. Cyangwa sanga ariko adandaza inkere n'umugore wiwe bazidandariza hasi. Mugabo ugasanga ku mugoroba saa 3 z'ijoro zigeze bagaca buri imodoka y'imiliyoni 600. Ni mu bintu je narabajije abarundi banyakiriye bati none kwereke atabarundi mbona ngaha badandaza inkere badandaza inazi ko atabarundi mbona ngaha badandaza ibi nibi ngo ya. Ariko Abashinwa ushaka gusanga ariko adandaza ibintu ubiravye ugasanga nta n'imiliyoni 2 birimo mugabo gataha mu modoka y'imiliyoni 800. Rero umva ni buke nahigiye vyinshi. Mu bisanzwe iyo umuntu akeneye gukora ikintu kinini agiha umwanya munini nawe. Mu biyago twagiraniye baranyemereye ko nzokwipanga mu kuzobakira mu kubaraza mu kubagaburira ariko itike z'indege bazokwimenya hama batwigishe banyigishirize abanjenera agronome fise uburyo bwa kijambere bwo kurima ayo maregime. Iyo ni ingabire idasanzwe kuko iyo umuntu yize aramenya. Iyo umuntu yize akigishwa ategerezwa kumenya kandi agiye kuvyaplika birakunda. Si ivyo gusa turafise n'undi mugwi uri mu kuza vuba twashiye kuganira uzodufasha kugendera societe yacu ayigeze hame yige ivyibura hama bagende batwigira umugambi badufinance. Ngira ko subira ntera kamo abarundi aho bari abajene Isi Y'Akanovera igomba itange akaryo ku bajene bose canke uwundi muntu wari we wese ashobora gushiramwe amahera muri societe Isi Y'Akanovera ashiremwe amahera ashiremwe imitahe kugira ngo twagure kuko igicapo c'Isi Y'Akanovera ntikiri ngaha gusa. Turifuza kurima ku buryo umuceri uzogwira ibiraya bikagwira abantu bakarya ivyamwa. Turifuza kurima ku buryo abantu batavuga ngo ngwicirirageze gamana ngo hirengarenga zigiye kuzimba ngwicirirageze gamana ngo ayi tomate zigiye kuzimba. Rero ni mwiyo angle twe turiko twegeze inyuma ivyo bintu kugira ngo bikunde duha abantu ibintu vyiza.